Mwaramutse nakoze video nishura ku muntu yeka mbaza ibintu bijanye n'amakontra y'i Dubai ariko nishuye nkoresheje generalité muri rusangi kubera nsanzwe nzi ingene ibihugu civilize bikora nico nagomba kuvuga kuri kano ka video. Mu bisanzwe abantu bari civilize ikintu barafise ikintu bita amasezerano. Amasezerano ni jambo uvuganye n'umuntu. Harimo amasezerano aba bayabaye atanditswe ahantu verbale informelle yita izina ushaka hamuvuga ati naka kuwa gatanu tuzobonana. Ico gihe afata ko muzobonana. Agafata yuko hagize igihinduka uzomumenyesha imbere yuko ositoke ubimenya kugira ngo uwo munsi awubikira ikindi kintu. Avuze ati reka duhurire kuri iyi kabari, kuri iyi cafe tuganire, abazi yuko iyo saha igeze uzoba wahashitse. Ucerewe iminota 5 uzoba wabimenyesheje. Iyo n'amajambo mutanditse atakintu kimwe mwavuganye ugomba kuvyubahiriza utakuvyubahiriza niko abantu civilize bakora. Uhinduye nkuko nabivuze uca umumenyesha directement ntaco bitwaye amasezerano nkayo washe guhindura ni informel nkuko nabivuze nta kibazo kihari. Hani kindi bita gentleman agreement hagati y'umuntu n'undi bakumvikana. Ivyo nogerageza no bivuga nka kujya kuntu mugurana n'amafaranga ntimwanditse kontra ntimwarondeye icabona ukavuga uti ndaguhaye igihumbi uzokinsubiza. Abazungu kenshi na kenshi baca bahana ukuboko they shake hands bakora mu maboko. Iki kintu wacemeye uzogikora ati ego nzogikora. Ndagutumira ijambo kwa naka uzorivuga ugenda wemeye ko uzorivuga uko yari kurungikanye. Gentleman agreement. Gentleman n'umuntu novuga w'umushinga ntahe. Iyi n'abashinga ntahe babiri bumvikanye ata undi muntu abona yize gusa kuri umushinga ntahe nawe umushinga ntahe ivyo bintu uzobikora. Utabikoze urumva utangwe kuba ikigwabe utangwe gutakaza trust. Nico tuma nk'ibihugu by'iwacu bavyita ngo ni low trust society. Ibihugu abantu batizerana ugaje n'ibihugu abantu bizerana. Ikintu bita gentleman agreement kumvikana muri babiri kintu tuzokora nta sura dukeneye nta vyabona dukeneye nta kwandika dukeneye uri umugabo genda umugabo turumvikanye ikintu tuzogikora. Ico ugomba kugikora uri nk'umuntu w'umushinga ntahe iyo uhemutse ubuhemutse nyene uca utakaza trust kuri uwo muntu. Societe ni kwitera itakaza trust ukwizerana. Hagacaba n'ikindi bita contra agreement ikintu kiri formel kiba canditswe ukagisoma rimwe kiba caciye ku muloya canke no cyamuciye ko mwandikiraniye abantu babiri musho kwandika muri babiri canke mukandika mu karondero n'umuntu akasinya akabafasha gusinya nk'umucamanza cyangwa undi muntu. Ico gihe iko canditswe niko mugomba kucubahiriza. Mwasinye muri babiri mu gusinyura muzoba muri babiri nyene. Ivyo twovuga nko nk'ibyo by'akazi nyene vy'i Dubai we baguha kontra ndeka kubesha kontra nyinshi zazihengeye kumukoresha mugabo niko biri ni uri kurarondera akazi ubana ne banda urugi wabisinye ubibona kubera ukeneye amafaranga ubwo nta kundi usanga bifovoreza umukoresha mugabo kandi nta mugafuta ko inkongo yisinye ushaje jo uti je ntavyo nsinya ukenyuka bukeneye amafaranga urabisinya. Iyo uri mu professionnel nk'abantu bize ufise choice y'ubuzi cyo kuvuga uti je aka kazi ntako nemeye iyi kontra aka slow akantu kavanemwo ivyo uronka leverage ariko nawe uri umuntu wihagazeko utihagazeko usinya akazi ubonye kose mugabo kandi washaka kuvuga uti je bako kantu ntavyo nemera. Ariko ishaje mu bihugu civilize harimo limite nta mukoresha ashaka kuvuga ngo sinya ngaha ngo ko weekend uza gukora iwanje kuvyo ntibirekuriwe namaze ngo sinya ngaha ngo umugore wanje uzozuramo wawe uzomurama turyamane kuvyo ntibirekuriwe. Haba harimo kameme amateka n'ubwo wasinye nubwo babihengamiye kumukoresha amategeko nayo nyene atarenga ko bita labor law amategeko y'akazi amategeko di contrat sanzwe hari amategeko sociale nyene hari ibintu nk'ivyo na decency no kubahana kameme ivyo biba bihari kana byanditse nk'ibitanditse. So mugayo nshaka kuvuga iyo contrat urishinye atuzokora amezi 6 biba vyanditse ko ugomba gukora amezi 6 uyahemutseko ugomba kuvyumvikana n'uwo muntu ingene wosohoka cyangwa usohotse ico gihe ucuja mu kibazo cyuko ashobora kukwitwarira ashoboye kuvyihoza abantu b'Imana mugashoboye no kukwitwarira ariko na cyane umva ko wahemutse kwisezerano mwawe mwavuganye. Hagacaba mu makontra yo kuyugukode inzu naho usanga harimo amakontra ama clause menshi uzogira uku unture kuwe kuraza y'umuntu nturekure kuyisigira indi rangi ugomba kuva muzompa notice canke préavis indwi 3 zina 5 n'importe comment. Ayo mategeko aba yanditse uko nyene yaba wowe yaba nyene inzu nta numwe ayarenga ko agomba kuyubahiriza ukwari. Ivyo kandi bikora no ku nyene inzu ino nyene inzu ntashobora kuza ngo yinjire mu nzu atakubwiye kirazira kikaziririzwa.
ndashaka kuguhamagara ngo nose kumugora ndaza kuraba inzu ntibishoboka akene kuza kuraba inzu hariho notice aguha kandi ashaka kuza gasakisake mu nzu we mu ndwi zibiri haba hariho notices rero bati inzu ejo uzovuga uyivuyemo ntibishoboka agomba kwivamo harimo ikintu agomba kuguha ibintu nk'ivyo mugomba kubahiriza nabone ko kuko nyene murubahiriza uko mubavyanditse mugace nashaka kuvuga biba vyanditse ku rupapuro utabitahura rondera umuntu abigutahuze utahure ivyo wasinye ugomba gusinyura kandi ikintu kimwe coroshe mu gihe ari bijanye ku binama amategeko uvugana n'uwo muntu keshi na keshi abakoresha suye kumva ari Dubai kumbura bashimo mutahe bakoresha benshi nkino iyo ufise impamvu igaragara ivuga uti jewe na kubaho ukwezi mugabo je nkene muri ndo kuba nisohokeye arakure kugenda ko na keshi yaguhatiriye usanga utanakoze na neza muri iyo minsi yongeyeko ashobora kure kukagenda ivyo mukavyumvikanako ivyo nibisanzwe so icyo nashaka kuvuga ukaba wasinya hano uzokubona wasinye ati iyi ni agreement iyi ni contract aya n'amasezerano nukuvuga numucama umwamaze kuja muri sentare muri make ni nkuko wasinye imbere ya sentare ubihemutse ko ushaka kwisanga imbere ya sentare canke imbere y'ubucamanza niko ugomba kumenya ico usinye ico uzobona ugomba gusinya hano kandi kiza kino ntibagupressure gusinya n'ivyo byo Dubai bacisha mu kinywabi ahandi barakureka bati ngira urupapuro tahana muhira je nakazi bampaye akazi barama kontra nkayitahana baragwa kirungo gishobora kuja n'isomene ati genda uyisome hanyuma urarekwe no gukora ico bita legal advice kwazo umuntu aza ibintu by'amategeko hanyuma usibe kwiro kameme novuga ari template amakontra y'akazi abasa amakontra y'inzu abasa ibintu nk'ivyo hatandukana bitigiri uzokwishura ngahe tuzokurira ngahe mugabo style barakubwira ati genda urondere umuntu abisome hanyuma bibaye umaze gusinya ata ntibikenewe ko haba umuroya we wasinye abakwazi sinyate washize ko yego niyo yose wasigaye yego donc ibi bica biba enforceable bica biba nk'itegeko mu bisinya muri babiri kiretse basanze muri ivyo mwasinya hariho ikirengeye itegeko nk'ivyo mu bitanga nka constitution kama musinya muti bon wewe c'est pas uzozona amaraso ndayakugurira iyo contrat kumbure boyigira null and void barayishobora kuyifuta kubera amaraso kumbure atari legal kuyagurisha mugaba ari ibindi vuze uti je buzozuranzanira amazi icupa rimwe buri munsi ukavyemera ukasinya iyo cupa ugomba kuri muzana utamuzaniye ashobora kuja kukwitwarira ibintu nk'ivyo ndi kuvuga ibintu absurde mugabo nshaka kuvuga ayo makontra muza musinya y'abayinzu niyo ugiye kugura telefone bajya bazigura ku madena abantu bari muri diaspora n'ikintu cyose nugusoma burya hari ibintu bita ngo ni fine print habaye utuntu uvuga usinya meza 28 ukazosoka munsi y'ukwezi uzotura hari abantu banumva bidodomba sinanzi ivyo nasinye tough luck unfortunately iyo wasinye sinzi no mu gifaransa twavuga turi ku ishuri ngo personne n'est censé ignorer la loi donc nta muntu ashobora ngo ujye amategeko sinenda yazi nta numwe azi amategeko par ailleurs mugabo icyo umenya gusa nuko iyo ugiye gusinya ikintu ugomba gusesangura ukamenya ko usinya ikintu utahura cyangwa ukabaza abandi bakwegereye uti ibi nsinye ni biki Bo, nico nshaka kuvuga bikora kuri Dubai bikora mu bihugu byose biri civilize gusinya amasezerano kontra ugomba kuyubahiza kiretse uwo mwayisinyaniye muganiriye mukumvikana ibindi bintu sino nkuko nabivuze ushaka usanga uri nyuma y'amategeko canke bariko barakwishuza bariko barakwirukako mugire umunsi mwiza